chapitre 42 verset 7. Yobu 42 guhera ku murongo w'indwi. Inyanza y'amajambo iravuga ngo Imana ihambarira aba bakunzi ba Yobu. Umurongo w'indwi. Nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'itemani ati uburake bwanje burakuziriringiye mwe n'abagenzi bawe bombi, kuko mutavuze ibikwi, kuko mutavuze kwibiroranye, kuko mutamvuze kwibiroranye, kuko umusavyi wanje Yobu, nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. Turasubira mu izina rya Yesu. Umurongo w'indwi ngo nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'itemani ati uburake bwanje burakuziriringiye mwe n'abagenzi bawe bombi, kuko mutamvuze kwibiroranye, nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. Amen. Uburake bwanje burabageze ko. Amen. Uyu munsi uburake bw'aba bandi baguhagarikiye umugisha burabagerako. Turashaka duhamagara Imana kugira ngo uburake bw'aba bandi baturoga ijoro n'umutaga, kugira ngo uburake bw'aba bandi batuvuga ijoro n'umutaga, kugira ngo aba bandi batwugarira umugisha wacu. Uno munsi turabwira Imana ngo Mana, turahamagara Imana irekura uburake kuri barya abantu. Haleluya. Ndashaka uno munsi dusenga amasengesho yururutse uburake kugira ngo bushe kuri barya abantu baduhagarikiye ibintu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urabikora aba bagenzi ba Elifazi bakiriko barabwira Yobu, bakiriko barahanura nabi Yobu, bakimuhanura nabi kugira ngo ave ku Mana. Imana yari ikoreye, suko itari ishoboye kubakasa burya nyene ikabereka ko ivyo ariko arakora atari ivyo, ariko yarabaretse baravuga, irabareka barahanura, irabareka
turasenga imana uburake bukororoka hinge mwumvirize ibiza kuba. Haleluya. aha turabandanya. Murongo w'indwi watubwiye ngo nuko Uhoraho amaze kubwira Yobu ayo majambo, Uhoraho abarira Elifazi w'i Temani ati uburake bwanje burakuziriringiye mwe na bagenzi bawe bombi, kuko mutamvuze ko ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. None rero nimwijanire amashuri ndwi n'imfizi z'intama ndwi, muje ku musavyi wanje Yobu mwitangire ibimazi vyonswa, kandi umusavyi wanje Yobu azobasabira, kuko ari we nzokwemera, kugira ngo noye kubagirira nk'uko ubupfu bwanyu bumeze, kuko mutamvuze ko ibiroranye nk'uko umusavyi wanje Yobu yagize. Nuko Elifazi w'i Temani na Biludadi w'i Shuhi na Zofari w'i Nayama baragenda bagira nk'uko Uhoraho yababariye, maze Uhoraho yumvira ugusenga kwa Yobu. Amen. 10 haravuga ngo Imana ishumbusha Yobu ivyo yabuze. Haleluya. 10 haravuga ngo Yobu agisengera bagenzi biwe, Uhoraho amukura ku burushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise ibihetangabo kabiri, maze abo bavukana bose. Yobu agisengera bagenzi biwe, Uhoraho amushumbusha amukura ku burushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ivyo yari afise ibihetangabo kabiri, maze abo bavukana bose baraza, n'abashiki biwe bose n'abari bazinanye nawe bose ubwa mbere, basangirira nawe mu nzu yiwe, baza kumugarukirako no kumwirura kubw'ivyago vyose Uhoraho yari yaramuteje. Umuntu wese amuha ihera ryitwa kesita n'impeta y'izahabu. Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya bene tatu. Yobu amaze kuruka kurutsa Imana ndibage. Imana yirura Yobu. Imana yirura Yobu. Ishumbusha Yobu basituvuge kugira ngo Imana irashumbusha Yobu. Amen. Bya bintu byose bikucuka. Amen. Babandi bose bari baramuhevye, babandi bose bavuga ati Yobu wapi nakigenda. Bene data uramaze ko niwe nikigaragaza abantu bose. Amen. Iyo ibintu bigiye bicana n'abantu. Amen. Iyo ibintu bigiye n'abantu baragenda, ariko iyo bije n'abansi baba bakunzi. Amen. Yobu uwo munsi Imana imushumbusha bose bamugarutse. Amen. Amen. Uyu munsi turasenga Imana tugiye ku Mana, turashaka batuka umve, turashaka kandi nabishoboye, kandi bazotugaruka kuko tubahamagaye, ariko turashaka Imana ikora ikintu gituma kibahamagara. Amen. Turashaka uyu munsi Imana ikora ikintu gituma babandi batuvako bonyene bizana. Haleluya. Bonyene bizane, bonyene bishikane. Amen. Nta kintu kiryoshe iyo wigeze kuba mu kibazo runaka abantu bakakuva, kandi kenshi bakuvuye ku baravuga bakavuga n'ibitari byo. Amen. Sinzi ko mwe muba mwaraciye mwumve, baravuga bakavuga n'ibitari byo, ariko sha bajya bavuze ni bonyine bagomba gutanga amakuru. Turashaka bamwe bavuga abari bo bazogaruka gutanga amakuru. Haleluya. Bajya nyene bavuze turakeneye ko nibo bazogaruka gutanga amakuru, tutarinze kuja kubabwira ngo hari icyo Imana yakoze, ariko bakibona gusa. Amen. Uno munsi nimba waje wavuye muhira uritegura nimba hari umunsi gusa, ubu twogenda ajya kuri plage cyangwa tukagenda aho hepfo, hari ahantu ngo bahita muri mashete, mu mashete ahantu bisi yose sinshobora kurengana n'ahari agomba iryo zina gusa sinshobora kurengana. None nimba wewe wagira ukava muhira
munsi waje kwikonekita ngaha hariho abandi bari kubarondera connection mu mashetani gute imana yoreka kutwirura mwene data gute kandi ntihabuze uwakubwiye ati uno munsi naronse ngo tugende ndakuraka hariho abantu ngaha hanye bashitse ngaha bagwanye intambara zimwe ziteye ubwoba ndabizi neza guseka kuwa Mungu intambara idasanzwe amen kugira ngo uje mu ngoro y'Imana dimanche en plus après-midi intambara idasanzwe kuko n'umunsi w'amaprograma igihe cyo gusohoka umve si ibintu bisanzwe ariko n'umunsi atagiye mu mashetani akaza ngaha ari bubone Imana haleluya nukuri après-midi iragoye jewe kenshi après-midi mba ngaha nuko mutabona nicaye ngaha mumve ngo jewe ndashobora gusiba nka rimwe mu mezi nk'atandatu ari imwe canke kabiri antuka ndazi ko imisi mba ngaha hanye dimanche janje mu gitondo ntabwo nkora nubwo ntaba ndi ngaha ndi kuri Imana kandi mumve naje kugira ngo après-midi mbe ngaha mba nagwana amen hari byinshi bimpamagara abana barasigarana nande biragenda gute abana bari bonyene ariko none nimba nagwanye intambara nkaba ngaha sinagiye kuraba abana sinagiye mu mashetani sinagiye kuri plage gute Imana uno munsi burakungirira neza gute uno munsi kandi nagira ndababwire kuba muri ngaha amajambo aravugwa amen hinge mu kanya baze kuza bantabwa wabara umperike basha ukuri kose kuraje habona amen barazogwa kuri kicucu baraza kuvuga ko wewe amahere yawe batabona iyaca usohoka ugirane amajambo ari bube benshi ariko ndakeneye igikorwa cy'Imana kigaragaza icyo waje kurondera koko kigaragaza ko aho baje hafise agaciro gusumba aho babagiye amen ndashaka uyu munsi twinginga Imana duhamagara ubushobozi bw'Imana kugira ngo Imana idukorere ikintu niyo twagera hajya hanze n'abariya bavuga ati kuba tutagiye bagiye twahobye amen Imana yacu irashoboye Imana yacu ntacyo dukorera iyakuyeyo hahandi
turakeneye dukorere kino kintu uburyo ndimana nanjye ndashaka dimanche uku wampaye opportunité yo kuba ngaha uyu munsi na dimanche nzoyiyongera amen kuko ndashaka gushigina ndashaka ko nzoba ndi ngaha kandi ndashaka kuzoshigina kumwe nawe amen tugira duhamagara icuru abakenyeye gizeyo n'intebe intebe ntizipfunike zirakora amen chikinegereka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo kubabaza tagiye wavuga ko bita ishobotse kuko ni kw'Imana ivuga chikinegereka no kwiheba no kurambirwa n'imisiyo kubabaza tagiye wavuga ko Chicken,
agaheta uteye ubwoba mwana uteye ubwoba pe oh haleluya muvyagire muje mu bibanza gatoya reka mbabwire ikintu kimwe dutunga ibiganza umukozi w'Imana muhezagire vuga cyane uti Imana imwongera amavuta wembwe mushaka kumva ikintu umuntu akibabwiye mukacakira ku mvugo yanyu no kugutahura kwa hano hafi gatoya ariko Bibiliya yavuze neza kuri Yobu hari igihe ijambo rivugwa ukumva ni iryawe ukumva riragukoze ukumva riragushwanyaguje ukumva riragutahuye ukumva rirakumenaguye abansi abatuvuze nabi abadushize inyuma abavuze ko ataco tumaze abavuze ko ataho tuzogera abadutukanye Imana yacu abavuze ko ataho tuzoshika abavuze ngo inzugi zose barazugaye abasibiye imbere n'inyuma bagiye kubona Imana ipasura bagiye kubona Imana ipasura umva warasuzuguwe urashigwa inyuma urakengerwa bakwicarako baguhagararako ariko Imana yo mwijuru uyu mugoroba igushiriho intebe yawe yigenga igushiriho intebe yawe yigenga igushiriho intebe yawe itandukanye n'izindi igushiriho intebe yawe atanumwe aza kuvogera nasanze batugenda nasanze baturi hafi nasanze batugira inshuti hariho batwica hariho batuniga ibaza umugabo nkayo umugore yakoye umugore yamuvyariye umugore yakoye akamukura iwabo agatinyuka akavuga ngo tuka Imana yawe upfe Yobu umugabo yizeye aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'ibipfapfa reka nkubwire ikintu kimwe baragututse uguma ku Mana yawe baragusuzuguye uguma ku Mana yawe baraguteze uguma uza gusenga barakwanka irakwemeza barakwanka irakuzana barakwanka iragutabara barakwanka igucira inzira barakugara irakugururira baragukingira iragukingururira kubwo kuguma ku Mana yawe uyu mugoroba hari amateka mashasha uyu mugoroba hari amateka mashasha uyu mugoroba hari ntahe nshasha uyu mugoroba hari urwibutso rushasha Bibiliya yarambwiye neza muri Zaburi 12 umurongo w'8 haravuga ngo kubwo kwitsa umutima kumugorwa kumwe gutaka kubabara kumwe gutaka kunanijwe n'urushwa ngo ngira nze vuba ngo ndashira umugorwa ahatagira inkomanzi uyu mugoroba Imana gushira ahatagira inkomanzi naho yahashize Yobu nuko yahashize Yobu nuko yatabaye Yobu uyu mugoroba Imana iragutabara uyu mugoroba Imana iragukorako uyu mugoroba Imana irakurengera ariko abantu sinabumva Yobu nta buzima yarasigaranye Yobu yari yaraturitse ibihushi bivamo kanseri kubwa stress yari afise kubwa mageragezwa yari afise yari yaraturitse ibihushi yari yaratobotse kanseri yaramunanije yaramwishe ariko Imana dusenga Imana twiringiye Imana twakwikiye ako kanyinyuranya amateka abamubwiye ngo ntawe uzoshika abamubwiye ngo tuka Imana yawe upfe Imana iragenda itagishije inama Yobu ibafata mu kanigo irababwira ngo we wigize usenga imbere yanje wigize wigira byinshi imbere yanje ntiwabaye umugororotsi imbere y'umusavyi wanje Yobu kubw'ivyo tegura amapfizi ndwi tegura yinka tegura intama reka nkubwire abakuvuze nabi abagutaye cageho wari ugoho baje kuza baje kugushikanira Yobu yari yapondekaye nk'ipendo Yobu yari yapondekaye nk'ikirato caheze Yobu yari yapondekaye nk'ikirato batiretse inyuma y'igunira ry'iyarara Yobu yari yapondekaye atanumwe amwibuka arapondekara Imana kanya gatoya nkako guhunza inyuranya amateka imugira umuherezi usomye umurongo w'8 ngo nahantu nahamwe kuva mu gice ca mbere
gushika mu gice cya 42 muri yo yari yarigeze avuga ko ari umuherezi ariko Imana ikitegeka babona ko abakozi b'Imana itirabategeka iba ari imwimika ibabwira ngo genda mushikanire umusabyi wanje abasabira imbabazi mucane ibimazi byo koswa na wundi numwe yarabereye kwakira ikimazi cy'ukoswa atari umuherezi ariko ako kanya Imana inyuranya amateka reka nkubwire hari uwo wasabye arakwima bigiye guhinduka bari umuhereza nawe wagiye kugusaba kandi uzomuhe uzumubwira ati Imana nsenga si Bayali Imana nsenga si Ryangombe Imana nsenga iravuga kandi yirura umutima niwuhindura amateka niwahindura amateka umushumba akaba umwami Dawidi kagowe kari inyuma y'intama kibunze mu gisaka karavuga ngo yo ndatawe ndagowe ariko akanya gatoya Imana yubura amateka imugira umwami kandi atabisabye uyu mugoroba Imana ikwishure mu izina rya Yesu uyu mugoroba Imana ikwishure uyu mugoroba Imana igutabare uyu mugoroba Imana igukoreye igitangaza uyu mugoroba Imana ihindura ibihe hari igihe wari ubayeho neza wisiga utuvuta tukagufata uyu munsi nta n'utwo ukironka humura uyu mugoroba amateka y'amashasha uyu mugoroba inzandiko zirazungururwa uyu mugoroba amateka y'amashasha hari igihe wari ufise amagara meza uguwe neza ariko uyu munsi ugeze ku rugero n'ivyo kurya utabironka iyo bironse nawe ufise ingwara ikubuza kubirya humura uyu mugoroba yarangiye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nta kintu kiryoshe nko kubona umuntu yakwimye, nko kubona umuntu yagututse, nko kubona umuntu yagusuzuguye, nko kubona umuntu yagufashe nabi aje kuguseka. Ico kiraryoshe. Kumusanga muri sare gacanza kumubwira ngo ndindira gato ugiye muri douche ndaje tuvugane. Kandi kare reka nkubwire kino kintu dusenga Imana ngiye muri douche nditonda nta bintu byo kwiruka ngiye muri douche nditonda uti kubera iki hari igihe twoga mu mwonga mu migazo impande y'inzira uraba urenganya ugacanza gusimbuka iruka ukihindura kagahuza uyu munsi hari undi nawe abizi ngiye gukubita umurerembo muri douche mu mwonga harengana umuntu gacubanza kwikinga mu gisaka yambo Imana ihindura amateka ndababwira ntigenda nimutangura cyane ntangura ariko ico nababwira cyo Jesse nihuta nditonda ndijabagura kubera iki nditonda nabonye umuntu andusha muri douche yo gisabuni zine z'ubwoko budasa akoga isabuni zine z'ubwoko budasa ntaco ubarandusha ariko ngiye muri douche sinihuta ntukaje wihuta muri douche hashaka kwambara nk'ugiye kwikorera amakara wapi sinihuta nditonda mpuga nitonze bibaye ngombwa nkafata pause nkavuga nti Imana ugira neza ubu hakeneye akadodora. Haleluya haleluya kubera iki hari igihe nibuka twinyegeza inyuma y'ibisaka ngo tugiye koga umurerero sha nawe uravyibuka nawe niwigira umata uravyibuka nawe uravyibuka niwigira umata ariko uyu munsi uga muri douche wugayo hejuru urugurura ukugara ushatse yashusha n'Imana ihindura amateka uyu mugoroba biguhindurira amateka uyu mugoroba biguhindurira amateka posheke uyu mugoroba Imana igutara dusenga Imana banduko dusenga Imana je numva mfise ishari ryo gukubita abazimu tuvyaguruka abantu twese twicaye
ijambo yahereyeko ryatubwiye ngo uburake bw'Imana ngo buraziriringa. Ndagomba uburake bw'Imana buziriringe ku bansi bawe uyu munsi. Ndagomba uyu mugoroba uburake bw'Imana buziriringe. Reka nkubwire, ukwifuriza gupfa nta mpamvu yo kumusengera ngo abeho, kuko demo umusengera ngo abeho demo hagwira ibibazo ku buzima bwawe. Igihe cyose umuhaye amahirwe ngo akomeze kubaho hagwira ibibazo ku buzima bwawe, ariko igihe cyose umwera iminye habaho igihe cy'umutuzo n'itekane ku buzima bwawe. Hashobora kuba atari umuntu ari indwara, hashobora kuba atari umuntu ari ikigoragezo kanaka, ushobora kuba wiga ntibyinjire, ushobora kuba uzinduka ugasoma ariko ntibijeyo, ushobora kuba ubaswe na karande kanaka. Uyu mwanya tugiye gusenga Imana ivyo byababoshe byose bicike, iyo minyururu yose icike, iyo migozi yose icike, ivyo byago byose bibaveko, ubwoko bw'Imana bwidegevye. Muri ivyo yavye ngo mvi nyuma Farawo, tugiye kumuherereza inyuma Farawo. Tuvyaguruke dusenga Imana. DJ tubanye neza, urabizi unyihere kubitira abazimu, ndakubita abanje ndakubita n'abawe mu gihe uza kubinyemerera. Ntubinyemerera tukabana, tugiye gukubita abazimu kabisa. Ijwi se ko turifise, ijwi turarifise, kandi Imana niyo yari duhaye. Nyimba ari Imana yari duhaye, reka tuyikoreshe mu gutabara ubwoko bw'Imana, kuko yari duhaye kugira ngo tubere umumaro abandi bagenzi bacu. Tugiye gusenga Imana pe, tugiye gusenga Imana. Nubwo kibi kimuga nta nkeka kiraza guhagarara, nubwo kibi caremaye nta nkeka kiraza gutambuka, nubwo kibi cyo wafata izosi uyu munsi kiraza kwigifatira cyo nyene kigenda kivuga ngo yari yarabitubwiye. Tugiye gusenga Imana pe. Uyu munsi wa Mungu tuzobaheza bashinga intahe, kandi ni jewe wa mbere nzoyishinga. Mana mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tugushimiye kuri Imana itetura kandi bohora, tugushimiye kuri Imana iriho kandi izahoraho, tugushimiye kuri Imana ifite ubushobozi, ifite imbaraga, ifite ugutegeka, ifite ukuganza. Tugushimiye kuri Imana abasabyi bawe bose bakwegereye, abaguborogeye bagutakambira, abo bose urababohora, abo bose urabatabara, abo bose urabagwanira. Tugushimira kuri Imana iyo umuntu yugarijwe atabona imbere n'inyuma, tugushimiye kuri Imana yugurura, tugushimiye kuri Imana ikingura, tugushimiye kuri Imana ibohora, tugushimiye kuri Imana itabara, tugushimiye kuri Imana itegeka, tugushimiye kuri Imana ihanagura amarira, tugushimiye kuri Imana iduhaye umugoroba nk'uyu kugira ngo tugusenge, kugira ngo tuguhamagare, kugira ngo tukwinginge, kugira ngo tugutabaze, kugira ngo dutabare, kugira ngo dukorere, kugira ngo turemere, kugira ngo dutabare, kugira ngo tugendere, kugira ngo uhindure amateka, kugira ngo dutabare, kugira ngo dukure mu byara vy'ingwe, kugira ngo dukure mu bushobozi bwa dayimoni, kugira ngo dukure mu mbaraga za karande, kugira ngo dukureko abazimu n'abazimukazi, kugira ngo dukureko ubugomba buduhanze, kugira ngo dukureko ibyago bituriko, kugira ngo twururutse intambara tumaze iminsi turwana, kugira ngo ziturengereko, kugira ngo zituvuganireko, kugira ngo dutabare mwami, dutabare papa, dutabare ndiho, dutabare murengeze, dutabare wera, turaguhamagaye. Reka ijuru ryuguruke kuri uyu mugoroba, reka ijuru ryuguruke kuri uyu mugoroba, reka ijuru ryuguruke kuri uyu mugoroba, kugira ngo ijuru rigore icyo rikoze, kugira ngo ubutabazi bwawe bwururuke. Uwiteka dukure ku burotwa, dukure ku ibyago. Ijambo ryatubwiye ngo Yobu agisenga, Yobu yahuye n'amagorwa, Yobu yahuye n'amarushwa, ariko umurongo wa 12 watubwiye neza ngo nuko Uhoraho yumva gusenga kwa Yobu amushumbusha ivyo yari yaramwatse ibihetangabo kabiri. None ndasenze, reka Uwiteka ugarukana ubwiza twavukanye, ugarukana igikundiro twahoranye, ugarukana umugisha twatwawe n'abarozi, ugarukana umugisha twatwawe n'abazimu, ugarukana umugisha twatwawe n'abagizi, tugarukana n'abarozi, twatwawe n'abarozi. Reka umuntu wese ahaguruke ku
maguru yiwe reka umuntu wese azaguruke asenga Imana ahamagara ijuru yinginga ijuru avukamire ndiho avukamire ntetuye avukamire umwami w'abami n'Imana ikora n'Imana itabara n'Imana ibohora n'Imana ihindura ibihe n'Imana ikubona kandi itakubonera ubusa n'Imana ikumva ikagukorako n'Imana ikumva ikakubohora n'Imana ikumva igahindura ibihe n'Imana ikora imirimo n'ibitangaza n'Imana ikora irema ibitariho bikabaho n'Imana ishigikira ugusenga k'umuntu n'Imana ishigikira uguhamagara k'umuntu reka usenge reka usenge reka usenge reka usenge reka usenge ivane mu bunebwe ivane mu bunebwe ivane mu bunebwe uhamagara Imana uhamagara Imana uhamagara ijuru uhamagare ndiho uhamagare ntetuye reka n'Imana inyenyeri yawe irabaye mukorombone inyenyeri yawe irabaye mukorombone inyenyeri yawe irabaye mukorombone uburake bw'Uwiteka uburake bw'Imana uburake bw'Uhoraho n'ubwo bwururutse rota prasharabas rota karama shetekerete sikaraba duta karama shakata teteko dutaka pashate teteko saraba duheteke umuriro 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 watse 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 ngabo barasohotse mu nzu z'abarozi impuzu mwatwawe zitanguye gusha 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 barataye hasi bararirutse barataye hasi barirutse barataye hasi barirutse barataye hasi barirutse Iminyororo yarukoshe irakatitse 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 uyidegemza urabohoka urabohoka dopashaka dutekerebo rotekesi tuta rapa rotoshikerebo sotokorete umuriro 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 ico cago caguhagazeko ico cago cakwicayeko ico cago cakujije iterambere ico cago cakujije umugisha ico cago cakuje kubohoka ico cago cakwicayeko ico cago caguhagazeko ivyo bimazi watangiwe ivyo bimazi wagutanzeko uyu mugoroba turabineutraliza turabihindura sanzefe turabitesha agaciro uyu mugoroba turabidestabiliza uyu mugoroba turavyonona uyu mugoroba turabifuta 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 rotoposhokotereteke ngabo barahiye ngabo batanguye kugwa hasi ngabo batanguye gusha umuriro 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 rimwe kabiri gatatu fire topo roteke topo rutikisi chokorete umuriro 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 fire 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 roteke nguyo iyo wagutanze urasohoka iyo
bakugara ntibasohoka, iyo bakugara ntibasohoka, iyo bakugara ntibasohoka, iyo bakugara ntibasohoka, iyo baguteretse uravayo, iyo bakugaraniyeyo uravayo, 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 uravayo. Izo nyatsi ziri ku biganza byawe, izo nyatsi ziri ku maboko yawe, ibyo urondera nturonke, ibyo ufata ntibifatike, ibyo uhiga ntubishikeho, ibyo urondera ntubigereho, ibyo byawe, ibyo bintu byawe byapfuye, ibyo bintu byawe bakunyaze, ayo magara yawe arongera kubona, arongera kubaho, arongera kubaho, arongera kubaho, umubiri wawe urongera gukira, umwidegemvyo uragaragara kuri wewe, amahoro aragaragara kuri wewe, ubutabazi buragaragara kuri wewe. Ndiho wabariho arakurengera, ndiho wabariho arakubohora, ndiho wabariho arakora, 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 arakora. Yeah, yeah, yo tekeremo sharabas. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Hagarara ahantu uri, hagarara ahantu uri, ceceka, 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 ceceka. Ceceka murabakayazwe, ceceka, hagarara aho nyene uri, ugara amaso yawe, mugira murabe igitangaza. Abasore b'inkomezi babe hafi badufashe mu bushobozi bw'Imana yampamagaye, mu bushobozi bw'Imana yantetuye. Hari impuzu abarozi babatwaye, hari impuzu ziri mu nzu y'abapfumu. Uyu muntu utaniye isaha ndiko ndavugana n'uyu mupfumu yafashe impuzu yawe, ropo shate ndamurekuriye ku muriro, rimwe kabiri gatatu, fire, 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 umuriro nguyuratse, nguyuratse. Yewe ga yewe, yewe ga yewe, yewe ga yewe, yewe ga yewe. Akamara maza, barahiye abazimu, barakurekuye. Hagarara aho nyene mukozi w'Imana buhiye, hagarara aho nyene, hagarara aho nyene inyuma y'uyu muntu, inyuma y'uyu muntu, uyu mukobwa ndagutegetse ubu nyene ndi hano nyene, rimwe murekure, murekure, ndagutegetse ndi hano nyene, niriwe ndanakwegera, ndarungitse umuriro. Uyu, 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 iyo mpuzu watwaye, 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 iyo mpuzu watwaye. Abadayimoni b'abaganza ndabaturiye, 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 ndabaturiye. Ndi hano nyene ndagutegetse, ndakurungikiye umuriro, ndakurungikiye umuriro, guhera mu maguru kuduga, guhera mu maguru kuduga. Ayo maguru waboshe ndayabohoje ubunyene, 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 ubunyene. Ndi hano nyene ndaguharurira gatatu, utararekura ndaguturiye. Iyo mpuzu twongera kamajambo, iyo mpuzu wamubohesheje, iyo mpuzu wamunyaze, topo reteke shokosi karama. Faturiya muntu, faturiya muntu hasi. Ehe gitangaza, umuriro wagenzagenze, muvyita vyoroshe. Ubu nyene utare kwiyo mpuzu ndaguhonze wa murozi we, ndaguhonze wa mupfumu we, ndaguhonza n'ivyawe. Ubu nyene, ubu nyene, ubu nyene. Murekure nyarutsa, murekure nyarutsa, murekure nyarutsa, murekure nyarutsa. Imana iri kirabohora ntutabara. Nakubwiye uhagarara ahantu uri, umanike ibiganza vyawe, manika amaboko yawe. Topora tire kosi la pa shateke otikarama du kasaka tekeremo shakurate. Mana niwe waduhamagaye mu gihe nka kino, ndi mu mavuta y'umwungere, ndi mu bushobozi bw'igicaniro ca repentance. Izi nyatsi ziri ku biganza by'aba bantu, aba bantu bafata ntibifatike, aba bantu barondera ntibaronke. Ugara amaso yawe ubone igitangaza,
ugara amaso yawe Imana ikubohore. Ibi biganza byuzuye inyatsi, ibi biganza byuzuye inyatsi, aba bantu bafata ntibifadike, aba bantu barondera ntibaronke, kuva uyu mwanya n'iyi saha ndahamagaye umuriro w'ijuru, ndahamagaye umuriro w'ijuru, ndahamagaye umuriro w'ijuru, ndahamagaye ubushobozi bwaduhamagaye, ndahamagaye ubushobozi bwadutoranije, ndahamagaye ubushobozi bw'iriho, ndahamagaye ubushobozi bwandiho abariho, ndahamagaye ubushobozi bw'umwami w'abami, ndahamagaye ubushobozi bw'umwami abohora. Ndarekuye umuriro muri ayo maboko. Abo waramukije bose bagusiga imiti, abo waramukije bose barakwabura, abagukoze mu mutwe bose bagutwara inyenyeri. Uyu munota n'iyi saha ndabigaruje ndi hano nyene, ndabigaruje ndi hano nyene, ndabigaruje ndi hano nyene, ndabigaruje ndi hano nyene. Uwatubanjirije yavuze neza ngo ku munsi wa Mungu hazoba hari igitangaza, hazoba hari intahe. Yes, intahe igomba kuboneka. Uyu mudayimoni yakwicayeko agomba kukuvako, uyu mudayimoni yakuboshe agomba kukuvako, uyu muroza kwirukako agomba gupfa umugoroba. Ubu nyene mu mavuta y'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu bushobozi bw'Imana, ndakinguje ijuru, ndakinguje ijuru, ndakinguje ijuru, ndakinguje ijuru, ndakinguje ijuru, ndakinguje ijuru. Ndahamagaye umuriro wa mpemu yera, ndahamagaye umuriro w'ijuru, ndahamagaye umuriro wa mpemu yera. Ndakomanza ingabo z'abamarayika, ndakomanza inteko z'ijuru, ndakomanza inteko z'umwami w'abami, ndakomanza inteko za Mesiya, ndakomanza inteko za Makayeli, marayika Mikayeli, marayika w'intambara. Ubu nyene rimwe umuriro ngiye kururutsa unyengetere. Kabiri nguyu urakorotse. Gatatu abamarayika banyurangane hano batangure gukora. Kane umuzuko w'inyenyeri, umuzuko w'impuzu, umuzuko roposhaka. Uyu muntu batwaye impuzu yo munsi teke ari ku mupfumu toposhaka. Gatanu ubushobozi, izi nyatsi zigiye gukoroka. Gatandatu ibiganza bigiye kubohoka, abaguhagatiye bakuroze bagiye kwimuka bakubise. Indwi igaro cy'Imana cyuzuye fire rote reko. Akira umuriro mu biganza, akira umuriro kubohora, akira umuriro kuri nyatsi, akira umuriro, 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 akira umuriro. Barasengerewe, 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 barasengerewe. Ubu nyene ngiye kureka ipera inyenyeri. Ndabona inyenyeri zatwawe, hari inyenyeri zanyazwe, hari inyenyeri zanyazwe, hari inyenyeri zanyazwe. Uyu muntu utari isaha, izo nyenyeri ndazihamagaye. Umuntu wese ari hano ndamukoze mu ruhanga, ahari umugisha, ahari inyenyeri, igikundiro cyatwawe ndakigarukanye. Rimwe, kabiri, gatatu. Come. Ropo sheke ngizo ziraje, ngizo ziraje, ngizo ziraje, ngizo ziraje inyenyeri, ngizo ziraje, ngizo ziraje, ngizo 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 ziraje, ngizo ziraje, ngizo ziraje. Ziragarutse, ziragarutse. Umaze imyaka n'imyaka udakora no ku 100 atana konti ufite, ibyawe byaratwawe. Uyu muntu utaniye isaha, ubu nyene ndinjira mu isi y'imwe, ndinjira mu kirere cy'imwe. Ubu nyene reporte wamureshwa bikarangira utazi iyo byarangiriye, baguheba ku kanyuma
baguheba ku kanyuma unyene ndategetse wakuboshe wakira umuriro akira umuriro unyene ndakubohoza 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 repo rete Yesu 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 we umuriro 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 abakurondera bose n'abakurondera koko muryamana inyenyeri yawe y'urugo yatwawe inyenyeri yawe ya mariage yatwawe inyenyeri yawe yo kubaka yatwawe inyenyeri yawe yo kudandazwa yatwawe inyenyeri yawe yo kudandaza yatwawe uyu mwanya ndayigarukana 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 umva iwatike zose imodoka zose ziriko zirakora ziriko ziraca amahera amaalimentation yose ariko arakora ku nyenyeri yawe ndayahombeje 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 uyu mupfumu yagutwaye inyenyeri yawe ndayimwasi ndayimwasi aha yego barugaye 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 no kuri kw'Imana barugaye no kuri kose izi nyenyeri ndazitoye ubu nyene rimwe kabiri gatatu fire fire ubushobozi imbaraga z'Imana umuriro w'Imana imbaraga z'Imana ubushobozi ndi hano nyene ndategetse impuzu ndategetse impuzu ndategetse ibicaniro byose bya karande bashinze ngo ntuzubaka iyi nyenyeri ndayigaruje ubunyene ndi hano nyene rimwe kabiri gatatu umuriro 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 ndagusohoye 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 vayo 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 mu izina rya Yesu kuva uyu munsi igicaniro caka kikurondera iki gicaniro caka kikurondera washingiwe n'inkomoko yawe ndagisenyuye 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 ndagaruza amaraso bagutwaye kuva uyu munsi ndagaruza amaraso bagutwaye indasago zose baguciye ndazisibanganya 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 aya maraso ndayamena iyari iyo yugaraniwe ndayamena 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 topo ubushobozi ndayamena ndayamena rekura ibiganza nyarutsa rekura rekura ibiganza ubunyene 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 iyi nyoni yami murondera iyi nyoni ndayica ndayica inyoni ndayica inyoni ndayica inyoni roteke igihe cyose agiye muri dushe uhagarara ku idirisha ryo muri dushe ndakwishe wanyoniwe guruka ugende guruka nyarutsa iruka ndakwica 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 mu bushobozi bw'Imana mu bushobozi bw'Imana mu bushobozi bw'Imana mu bushobozi bw'Imana uyu mukobwa turamubohoje arabohoka iyi nyoni turayica rimwe kabiri gatatu fire teke aya maraso azuke izi ndasago zose ziri ku mutima turazisibanganya turazisibanganya
mu izina rya Yesu. Iyi migozi muboshe randuka, cika 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 cika, turamuhoje mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Muda wa kuomba ni kuomba, mwanya wa kusenga ni kusenga, sio mchezo. Ni mipambano, ni mipambano, kupambana